Fanny Lavine ninde ku buzima bwawe? Umuvyeyi wanje mw'ibi bintu parce que nagaragaye bwa mbere kuri kamera ziwe. Yego. Nta nahandi hantu. Yego. Ndibuka n'igihe ntangura gukora niwe yampaye urusha sinidomboye. Yego. Yarangiriye inama tuja inama aransohora n'ikiganiro ca mbere uzukirabe kuri inarijera. Yego. Ari karanshikiriza abantu uti ndaramuye rero mu nkundira umwana. Yego. N'umuvyeyi. Na cyane ko abakinyi ba filime murabavuga butumwa cyane. Turabavuga butumwa. Sivye no mw'isengero je ko ndabuvuga ndi mama pasteur. Mama pasteur. Yes. Aha hanze hari ingorane nyinshi. Zo mu ngo ari nazo abakobwa dukunda kwitwaza ngo nabariyo baragowe. Yego. Ariko je urugo rwanje nta rundi ndagwitiranya kuko ntirurabaho. Yego. Rufise ubundi bwiza ruzosohokana. Canke ubundi mubabaro ruzosohokana. Apana ujya wahabaye. Rero mpora ndarubona ari urugo rw'akarorero, ari urugo rwiza. Rero ntitureke gukora ama mariage tuvyitwaza ngo nabariyo baragowe. Barya baragowe nyene wewe ni wewe. Wewe ugorewe he. Ya aho hanze rero ibintu birayanga ikitabujije kandi hariho hano mu gihugu turafise umuryango witwa Solution Couple. Narabivuze ntihabuze na Question Couple. Si y a la solution, il y a une question. Yes, bakunzi ba Yagatech TV reka ndabikaza ngenda bashimire mwebwe mwese mukomeje kudukurikira. Waba uri hano mu gihugu cacu ciza c'u Burundi, waba uri media sponsor ndakubwira ngo big up son and don't give up. Yes, yo ntango ikora ikiganiro imisi yose. Gahunda ndagushishikariza kudacika intege kuko gucika intege ni inzira imwe ituma usubira inyuma kandi ukanakena. Rero gukena si vyiza. Si vyiza nta numwe bibereye guys. Kora cyane senga Imana ibisigaye biragenda neza. Yes, yo ndi ngaha mubizi mbane kumwe no mu invité ariko c'est moi toujours mignonne kuri microphone za Yagatech TV ukabutaga subscribe genda uyikoze ubundi handitse gutakura umupira. Ngo mon courage et ma richesse. Ubundi maze kubona ngo mon courage et ma richesse. Le courage et la richesse. Ivyo birazwi. Urumva? Karibu cyane baba. Merci. Umeze neza? Umeze neza cyane. Aha, mbebasha ubundi ko uri cyamamare. Abantu batakuzi. Yo nagira mvuge ngo abantu batakuzi ngo bagutora womengo ni nkuko ndi en direct nagira mvuge ngo abantu batanu bamuzuga babashe muri commentaire ngo tubaha. Ngo shobazana imikashi nani bose kuri ndakwisigura. Abantu batanu ba mbere mu minota 3 mu minota 2 ya mbere bazobigira. Ahubwo tuzaza gushika tuje kubabaza. Ni kwera abantu ufite abantu barabiganira babicagagwa nko ari uja ku ntango agaca simba akaca yongera akagenda. Muco umeze neza? Meze neza. Abakuri imyaka myinshi. Ni meza? Sa neza. Urakoze. Kubona urakoze. Usa neza. Abantu bakubona muri kamera bobo. Je baze ko ndiko ndakubona live. Bakubona muri kamera bobo. Nce numva amasoni. Ngo mon courage et ma richesse. Pourquoi? Toujours. Ni civugo canje. Cyane icivugo canje don't give up. Yes. Umucika intege. Donc courage et ma richesse. Iyo uvuze ko courage yawe ari ubutunzi bwawe canke inguvu ni nguvu courage ni iki? Lo courage ni umwete. Courage n'umwete. Ari ubutunzi bwawe. Bisigura iki ko umuntu aba atabitahura cyane kuri wewe? Donc ko ari umuntu aza ku mu bisanzwe kuntu bimeze ubundi kiratahuritse. Yego. Uyufise umwete ubura umutunzi pe. Urumva kuko ubutunzi bwa mbere ni mu mutima. Umutima rero uhora wiruka. Yego. Niyo ubuze ubimenya kuko uguma wiruka. Ntucika intege. Urumva uguma wiruka. Si ufise umutima uri courage cyangwa ufise umwete mwinshi. Yego. Ubutunzi ni mu mutima. Urinda niyo upfuye ushonje upfa witeze kwe tuzo. Ufise uvuga ati ugumana amakuhaje tejo bizokunda. Yes, nta butunzi ro busumba ubwo. Jewe mon courage et ma richesse kandi nawe kikubera icivugo kubera biraterana intege. Je hari gihe bishika nkagera ku kintu nkavuga ta my god happy kweri.
aca nibuka ati mon courage ma richesse ukuvuga ngo abafise amafaranga abafise ibintu vyinshi ubwo sibwo butunzi ahubwo kuba courage nibwo butunzi bw'umuntu umutunzi wa nyawe n'umuntu ayafise yakuye mu mwete wiwe yes kuko hari abantu benshi bayafise uko bayabahaye urabizi ajya nawe urabizi nyene ingena hera kuba warayaruhiye ariko n'abandi bayafise barayaruhiye abo nibo batunzi guys ubu ni muco nibaza ko dusiguriye son courage atarana twidondora idondora abakunzi ba Yagatatu rero tuyagetuzinanye abakunzi ba hano mumeze neza icambere ndabashimiye mwakoze kunyakira nibwo bwa mbere nicaye kuri kamera ariko nibaza ko atari n'ubwa nyuma oya ubu tugomba kubatamwo tugomba gukora biteye n'ubwoba bakumigwa yes nitwa Inamuco izdoni niyo mazina nje y'abavyeyi naho n'abavyeyi ariko izina ry'akazi ni ryanditse ngaha inarijera niryo nkoresha benshi bacambaza ngo rijera ni giki voilà ahubwo na ina kuko kuntu bifatanye inarijera bice bisigura ina nitwa Inamuco yes okay do you understand yes Icongereza ina donc ubundi ni Inamuco nashaka kuhindura cose ariko iyi ina ntihinduka nta na gato kuguma kunyene ni ina ni kwizina ryanje benshi bampamagara ina nakuze ni bampamagara ina rijera naco ntaho nataye muco ni umuco hahindutse ururimi gusa ni kiespanyol yes rijera turakrea utuntu nyene nuko nicivugo mon courage et ma richesse uba abantu benshi banyita ngo wa richesse izina okay nduwo rero ndumukinyi wa filme ndiko ndakora filme idasanzwe yitwa Umukenyezi j'espère ko tuza kwivuga ko ibintu vyinshi bivanye n'umwanya murakoze tubane nanje tuyage namwe muzonyagira muri comment sawa umuntu akikubona antuka ukivuga kuri filme Umukenyezi abantu arabizi ko atayohereye ko twarakubonye kwa Fanny Lavine ariko dushaka kumenya neza nanze ko abantu benshi bakumenye muri kwa Fanny Lavine muri filme Umupfakazi ndibaza nimba niho nahereye yego nta yindi filme wari bwakinemwe urose filme Umupfakazi nyinshi cyane nahere muri filme yitwa Umupfakazi Umukenyezi Umupfakazi turakunda kubisesha urabyitiranya ndakunda kubyitiranya yitwa Umupfakazi turayikina ari filme nziza cyane ya Fanny Lavine yanditse vraiment niyo yatumye n'abarundi benshi bakunda filme ndibaza ko ntihenze ego hagati aho nyene dukora n'indi yitwa Umubanyi oye Umubanyi ndayiwe yes niyo nakinyemwo nyene mbona nyene nari umu actrice principale habo ari mabuje nari mawuja nari nkize ama dukora n'iyindi yitwa Divorce yakozwe na True Afico gihe mugabo yaca ku yindi YouTube channel nkora n'izindi zitwa za Gitoro nkora n'iyindi yitwa Hard Mission nyinshi cyane watanguye kumenyekana hazi igihe kingana kukina kuko nibaza ko wamenyekanye ari mu namenyekanye vyihuse kuko nariko nkina muri film iri hit ego Umupfakazi ntivyatevye ego oya muga nibaza ko ariho hantu niho wari ugitangura kandi niho nari nkitangura niho nari nkitangura ucuvyakira gute birajenana urabizi n'ubu kibaye wewe usivye je ko nguma nihagaze ko nguma ndi jewe nyene wa wundi nyene navyakiriye neza parce que iyo ni ibintu najemwe ntaje kwinezereza ni ibintu najemwe ntaje gutwika je naje nje ku kazi rero mu gihe mumenye mu kazi numva ari fresh ola okay hariho umukobwa tugize gukorana ikiganiro hama acambwira ngo n'umukobwa kuri TikTok hama acambwira ngo ndamusavye ikiganiro ugira kabiri acambwira ngo banza kubaza shari we ngo yamubwiye ngo ivyo bintu vy'ibiganiro ntasuye kubijambo sawa wewe wena muri famille muri wanyu canke sheri wawe nyene ntibigeze bavuga ati aha ibyo bintu mvamo yes sheri wanje be nabo ntaco novyishura ko ibintu vy'abasheri nta experience afisemwo ariko umuntu wese afise uko ameze kandi ufise uko ubumwubaha rero umugore w'ubwenge yubaha umugabo wiwe ukaba wumva ari umugabo wawe akubujije musiguze impamvu akubujije turi kumwe yego hanyuma wumvise yumvikana ubireke canke erega ibiganiro ntivyo gutandukanya n'umuntu mukunda ubireke ubireke come on kuko abafise impamvu none kuvuga ngo tonko waje ta richesse none like uriko uragira ibiganiro kugira ngo umenyekanisha ibintu byawe bimenyekane kure haba umuntu akaca akubwira ati no aha hantu rero stop
none wumva ko umugabo wawe naba kubereye akazi sheri waba kubereye akazi donc umushira wenyine akubwira ati muco va ahantu ndakwiyana jewe suko jewe ukuntu umeze iyo ikintu ndiko ndagikora mbanza kuraba dejeje umurongo ndimo urumva mbonye ari mwiza ni bo uca kumbuza ikintu sincanguruka ngo ndanse oya ndakubaza impamvu udashaka ko ndagikora numvise yumvikana ndakireka ariko kandi numvise itumvikana ndafise uburyoki nanje ndabikumvisha ko ngomba kubikora bikarangira uvyumvise sina ntimwobiva oya hari ibintu vyo gupfa kamere hari utuntu two gupfa abasheri baba je ntangazwe n'ingere umuntu ashobora kuza uri muri journalisme akashobora ngo ivyo bintu kandi ugasanga ni ibintu vyawe rega niyo wo mukunda wabihevye la moitié donc ubumuhaye la moitié rukundo wategezwa kumuha kuko nubwo ukunda akazi nibaza ko muri famille vyagenze gute oya muri famille no kuri ntangorane kuko ndibuka je ninjira muri filme sinavuze bisanzwe ngo shiramo hari amafaranga vyasavye n'umuvyeyi yayampaye kandi yayampaye aziyo ndajanye fise mama n'umuntu atahura ibintu na ningoga yarambajije birimwe amahera bimeze gute kuko kera nawe yarabikora muri generation yabo arambwira ati ivyo rero wowe uzumenya ukuntu witwara ni réseaux sociaux ugomba kumenya uko wifata hamarandunga ikambwira amahirwe masa uranditse urangira imana biramira naho birapfa nubara filme zanje araziraba n'iz'abagenzi banje izindi zose nakinyamwe akaziraba araho na deko nyarambwira toya uze wibuka ko uri umurundi kazi aha hantu oya hindura yes parce que inyuma ya kamera hari ubundi buzima tubamwe okay uramenyekanye ntibitwaye igihe kinini shaka dukubita bavuga ngo dukubite tugiriki tunyarutsa tubangura Jean uramenyekanye muri filme ariko filme umupfakazi twikubonamwo mbowe ikinyegihe kitari gito nari maze mu mwaka mugo maze guhindura urazi ko normal magiye umuntu akuze hari igihe ibintu bigenda neza kuri timu bari kumwe cyo gasanga bigenze nabi bivanye nuko abo bantu babiri baba bahuza canke uko umuntu ariko agufata muri iyo minsi exactement ubwa mbere Fanny Lavine ninde ku buzima bwawe n'umuvyeyi wanje mwibi bintu parce que nagaragaye ubwa mbere kuri kamera ziwe nta nahandi hantu ndibuka n'igihe ntangura gukora niwe yampaye urusha sinidomboye yarangiriye inama tuja inama aransohora n'ikiganiro ca mbere uzukirabe kuri inarijera ari yari karanshikiriza abantu uti ndaramuye rero mu nkundira umwana n'umuvyeyi abantu benshi baravuga ko donc niyo mwari ko bamuvanye je ndabibora benshi mu makomante bavuga ngo canke n'ibinyamakuru umaze kwivuga kenshi teruma ico gituma nshaka kubigira ko cyane toza kwinjira muri film umukenyezi mugabo ushaka ko tugenda ko tubisheho nk'abakunzi bakubonye no munsi canke batari bwabo n'ibiganiro wakoze benshi bakavuga ngo mwarashwanye iyo hari success ku muntu kanaka yatanga kuvyemiriza kera ntitwigeze dushwana ahubwo ivyo bintu vyaradutse uko nyene wona warabibonye oya urumva nama ndabivuga abantu si bijuje bafise ukuntu banariza rero nahandi hantu nabivuze bafise ukuntu banariza bakiyumvira jewe ndashobora kukubona minyoni nkakwiyumvira ko ikintu nkakuraba ukuntu wambaye nkakuraba ukuntu usa nkakuraba ukuntu uteye nkava hamvuza tujya mukobwa n'ikirara ibazi ariko bidakuyeho kuri n'umukozi w'Imana cyane siko bitabikuyeho rero ugasanga umuntu arafise ukuntu aturaba ukuntu ahora tubona kera uriko urumva agaca wenyene atora inyishu direct y'ikintu cabaye ariko kandi kidakuyeho igisanzwe kihari yes umuntu wese afise ubwenge bwiwe afise ukuntu yiyumvira afise inyishu yiha nta n'umuntu umwe yoyimukuramo oya ariko ntizikuraho ibihari umuntu aca yibaza ko umuvyeyi yaramuye umwana muherekeza est-ce que yakompanye yaramperekeje oya Mpana bigeze kuvuga ngo genda twese arazi nk'abantu mu mafamiye gavuga ati okay mwana wanje rero genda uzobe hagiye kwa tantine uzumwubahe ibintu mugabo hari impanuro agenda guha muri iyo minsi eske niho harabaye amaccrochage muri iyo minsi ngo avuga ati okay turavanye
ntituravane rega nico nyene nashaka wageze kubona none n'umuryango uri mu wundi yes nako tuguma tubona haza abakinyi bashasha ni story urumva filme simpaka tuyikiremwo twese rega naje muri inarijera harimo abandi bakinyi benshi batariko baraboneka kandi hari n'abona musangiye ndibaza na Fanny Lavine ni nkabo twese turabiwe uretse ko aribo bashasha bancako nkabinjiza ku ruhande rw'iwanje parce que na jewe mfise ubu ni projet yindi yiwanje n'umuryango winjiye mu bundi inarijera family urumva winjiye muri twitwaza family nkuko urumva rero bagiye batanga kuvyumvira amaze ko naro filme irasohoka mw'imisi ngo ntibayimbonyemo cyane abantu bose iyo filme bayirimwe ofete hari abantu tutanabigiye kure hari abantu bavuze ishwana rya Libert na Fanny Lavine ko rishobora kuba ryaratumye bamwe bagenda kwa naka abandi bagenda kwa naka ugasanga abo bantu babiri ntibakivugana iyo migwi ibiri ivyo ntivyigeze biba final majewe mu mico yanje nta munyankire umuntu wese dufika ikintu ciwe yes sinzi kwanga umuntu ngo nuko yankanya naka abantu tuba turi kumwe barabizi jewe turashobora nivyo hari abantu benshi bameze nkuko hari nabandi benshi kandi babimpora gasanga nakaranzize ngo nuko mvugana ngo nabasibiye yes hari umuntu abibwiye ngo nawe waje twaguma tuvugana gute ngo kandi ngo yamana n'abasi banje ngo akagira iki none sha umwasi wawe umwasi twese duhuje n'umwe ni sekibi ni satani uravyumva nabo hariho kandi abantu bamuyoboka uriko uravyumva rero just nta munyankire mfise jewe duhuje nubwo je hariho n'abantu badahuzana mama je duhuza je ni jewe mama ni mama papa ni papa hari ubuzima bwanje ngomba kubamwo nabo kandi hari ubuzima bagomba kubaho fisi ivyo niyumvira vy'imbere fisi ivyo niyumvira shaka ku bantu wowe rero mu gihe mutagihuzana naka peut-être kwaho mwa ushaka ko mugerana mwashitse je ntiturashika ni ku giti ci wanje urakoze kukimbaza mu bisanzwe nta muntu akwiye kwanka uwundi ku bwa mugenzi we rindira naka wowe muzofika ikintu ci wawe parce que umuntu ashobora kuba ari mubi wewe ukaba mubi imbere yanje hakaza mugenzi wanje ugasanga za defo twari gupfa kuri we ni karite ugahuza rumva rero nta munyankire umuntu wese ni ku giti ciwe ugira umwasi ku giti ci wawe nanje kandi ngira umwasi ku giti ci wanje turi abantu babiri tudasangiye umutima tudasangiye n'ibitekerezo yes mbega iyo habaye uko kwankanaho hagati y'abakinyi ba film ugasanga urwanko nigo rubaye rwinshi wewe kuri wewe kandi ujana ikintu wavuze ko twese dufite umwasi umwe ni satani nta wundi dusangiye ugasanga abantu bariko baratera imbere hajya abantu bageze gutera imbere nyene deep bageze kuri level ya n'umwe wose kwifuza gushika ko mu buzima ukabusanga habaye kutumvikana wowe wibaza ko biba vyavuye kuko hanini mu bisanzwe iyo uteye imbere ugaca ubona umenga nta bantu mukwiye kuba kumwe nico ushatse kuvuga nta bantu ugomba gufasha bari hasi yawe oya ahubwo abantu iyo bageze bobo bateye imbere ugasanga nk'ubu bari bafitanye ama projet menshi mugabo yagiye kuba manini ahubwo yagiye kwaguka ugasanga niho baba séparés ni kibazo cyo kwikunda umwe wese acashira imbere inyungu ziwe ikibazo ni kimwe uba wikunze ukarenza parce que twese turikunda umwe ababona hari inyungu ubundi aza kugonga ku wundi cyo ugasanga ni ya kamere iri mu muntu adashaka ko mugenzi watera imbere kabona umenga ari ko barahagurukana gacu usanga ni kibazo sino umuntu yateye imbere nta mpamvu yo kudateza imbere abandi canke nta mpamvu yo kudaterana imbere n'abandi ahubwo we nturatera imbere nta mpamvu nimwe yo gushikana umuntu ahantu utarashika je kindi kintu nibaza burya mwebwe abakinyi like baba bari nko nka wowe hari abutwara kuko projet y'umukenyezi ni wawe niya muco mugabo hariho nk'abantu uno munsi bavuga ati okay wewe abantu mutari muvuga rumwe disons kuko je mu kazi cishe mwashaka mukaraba kumvikana akakuba inzinza nkana mugabo mukaraba kumvikana ko mwese muri competition no mukonkira deja wewe ugiye kwa naka nabo kwa hari abafana Fanny Lavine hari abafana Libert hari abafana muco mugabo ikibazo kimwe ese abakinyi ntagiye barabagwa mu mporera hari banyu kazanga agiye kwankana n'umukinyi wo kwa Fanny Lavine avuye nko n'umukinyi wo kwa Fanny Lavine rero bitugiye ara longue mwe na Fanny Lavine mukasha musubiza hamwe rero nico kibazo dukunda guhura naco ubundi nivyo nakubwiye aba bantu babafana mureke gufana umuntu gufana igikogwa parce que umuntu arahinduka je namba wambonye muri film ntaraza muri film ntiwari kumfana ntiwarunze kawaida ntiwafanye jewe wafanye film wakomeza ufane film kuko muri
vie courante tubayemwo tugira abansi nk'abajya namwe mugira muri societe Ego. ugira ibintu vyupfa n'umuntu nka kujya nawe ugira icupfuye na mugenzawe uko nuko jewe ivyo ntushaka kubisigura ngo nkina kwa naka ngo ngomba kuzera no mukinyi wo kwa naka je nababwiye naje ku kazi mes chers amis kora kazi urumva je nubwo uzoja kwa naka wakinyi wanje ugafata amabanga yanje ukayajana hariya uje ukankirira neza na vyako je ndi ku kazi we namuri kudandaza bushe uriko uravyumva hariya nawe namba wabigiye kubivuga biki ukabona birakungukira komeza uvuge uri mu kazi uriko urumva mugabo uji wanje dukore neza uvuye hariya uzi wanje uvuge turi mu kazi ubona biza kuguhemba vuga urumva ugira urusaku ruhemba ni gwiza ariko rudahemba nago ni rubi ya rero ntimuvuge ngo kwa naka kora akazi jere reka dukoroke kuri filime yawe aha umukenyezi ni navyo bituraba umukenyezi ubundi twakwa gutumye kuri projet yawe kuko ubu urakoze uri ebana mabuja w'abandi bantu oya mfise abo dufasha ndavyumva ariko se tu projet iguma ari iwawe tu uravuye muri ahantu bahora bakumenya ni ivyo bakumenyamwe ntavyo nzi simvuga baguhemba gute ngo mwahembana gute muko biriko uravuye urasosikiye kuri igikorwa cyawe tubwire byagenze gute ntibiba vyoroshe kuko urakura urakura hajya kuramugwa si bibi oya kuramugwa si bibi ni vyiza narakuze menya inshingano z'umuki zanya ni gikoko menya ingorane bahura nazo kera nari umukinye ivy'amatara acitse ntivyaba bindaba navuga karabaraza byo kwa uploading ivyo ntivyandaba ivya kamera nambibuze navuga ati tuzokora neza ntabi namba kamera ipfuye navuga ati araja kuyikoresha aze tubandanya ariko urumva ivyo navyo birandaba si ukuvuga ngo nari umwana kuko projet je nkora siti za filme gusa sivyo ko zitona gutungura bitse nkora ibintu vyinshi rero nari nsanzwe ndi umuntu azi gufata responsabilité ariko nta bumenyere bwa hatari nari mfise mwibi bintu ariko rero nza gukura ngenda ndakura buke buke ngakomeza kugira ama experience sero n'abantu tuza turahura sero n'abantu tuza turakorana hari abamva ko hari abangumako nkaguma ngira ama experience n'ubu kandi iduga vyarangoye abantu bankurikirana cyane nagize ama challenge menshi ni projet ariko kumwe n'Imana vyose vyarakunze babiri kirasohoka ku mwanya sinibuka ivyago nahuye nayo ahubwo nirata ivyiza ndiko ngirana nayo mw'iki gihe niki cakwinspiye kugira ngo uhere kuri filme yari iwawe uhere kuri ahora umukobwa wacari umukobwa ngo wacari kw'isoko nta ya fiancé yambaye au marché d'aujourd'hui ntanuko yambaye nta ya fiancé yambaye arasamye ndarekereye uhereye kuri filme umukenyezi why kweko utahereye ku mwige mugahera ku mukenyezi oya ni inspiration nyane nagize mwibi bintu ntidukora ivyo tuzi n'ubundi oya ahubwo tugerageza ngo n'udafise inka arabona aho zituruka arabona aho zituruka kandi na mama wa n'umukenyezi turi muri societe rimwe abakenyezi plus umukobwa wese n'umukenyezi nuko rero ni inspiration yes ni inspiration nagize si umuntu nabonye yarabayeho mu buzima bwo mu mukenyezi ariko buba mwarabibonye urabaho nagiye kubona umukenyezi ngo amaze imyaka 7 atarakorera ku mushahara wiwe kandi umugabo we ngo arongora burindwi arongora mu mahera yiwe usanga arabigoye nkaca kogwako barayirabanye ngo n'umugabo w'umugabo aravuga ati vyaramenyekanye kweri ubu ntibiracamwe neza mugango aramuha ko duke mu mukenyezi mu ntango nanje nakora akazi kandi naniwe cane bingoye mfise inda yagera hari umugabo wanje ntiyemere ko mfata konje nkaguma nja gukora ariko malheureusement sinahembwa niwe yaja guhembwa 7 ans zirahera uwo muntu wewe nyene realite apana film donc ni umuntu yagushingira témoignage na rose warutse ngo ari okay ntiyari jewe naga niyo ntuze filme niko yari imeze yes urumva wewe namukiniye ibintu nyane acara baracara bimbwira sha nubu wa mama vrango ambwira muco Imana isubire kandi gukoreremwo ukunuku
minyoni hatari na cyane cyane ko abakinyi ba filime murabavuga butumwa cyane turabavuga butumwa sivyo no mwisengero je ko ndabuvuga ndi mama pasteur mama pasteur yes aha hanze hari ingorane nyinshi zo mu ngo ari nazo abakobwa dukunda kwitwaza ngo nabariyo baragowe ariko je urugo rwanje nta rundi ndagwitiranya kuko ntirurabaho rufise ubundi bwiza ruzosohokana canke ubundi mubabaro ruzosohokana apana ujya wahabaye rero mpora ndarubona ari urugo rw'akarorero ari urugo rwiza rero ntitureke gukora amamariage tuvyitwaza ngo nabariyo baragowe bajya baragowe nyene wewe ni wewe ugorewe he ya aho hanze rero ibintu birayanga ikitabujije kandi hariho hano mu gihugu turafise umuryango witwa solution couple narabivuze ntihabuze na question couple si ya la solution il y a une question narabivuze namba hariho solution couple hariho na question couple solution couple tukiraho nyene uyibora gute nyene ni solution ni solution couple sivyo hariho kandi na question couple rero aho hanze hariho ingo z'inyishu n'ingo kandi z'ibibazo reka kubona ubwo wari utarabaho ngo urubone mu kibazo rubone mu nyishu ivyo nivyo bizotuma ibintu bimwe bigabanuka filme yawe umupfakazi uravuze pito yo man umukenyezi agakuramo oya nana kimwe rero barakunda iyi filme yawe umukenyezi uravuze ko ari abantu benshi yafashije wowe ukiyandika hari umuntu abona ikintu mu kibano ugasanga aba inspiré hari naje avuga ngo byaramubaye ko cyari byabaye kuri mama wiwe cyari byabaye ku babanyi wone ikiza mu mutwe yaraje pan irakora uko nyine canke warusi kundi kuntu wari ubifise ni révélation ego narahishuriwe kuko nukuri nta nari narabibonye vyaraje kandi ndibuka umusinda yandika hari ukuntu dufata n'izindi filme nandika zirafata igihe iyi nta masa intuze ya mbere film ya mbere y'iminota 45 nta masaha 2 nayanditse natoye je w'ikaramu zanjemwe ndi muri bus nenge zaje hôpital militaire mbona umugore afise inda ariko arajabuka ava mutanga hari mwijoro nka saa 2 ndibaza ujya mugore w'indigira hari wenyene mwibarabara mugabo wari asa neza vraiment mugabo ukabona ko ahangayitse kujya bus hagaranda muraba nyene numva nyene muri wowe haje ndashika muhira ntora stilo na registre sindaronka imashini ngo nzendagira ndandika nandika ngira nsinziriye mu natanguye 23h30 2h nari mpejeje mbega ko umuntu wese akora agana ku karusho canke ku nyungu mu vyunguka wewe mu gukora filme eske no kubikunda canke hari yakarusho muri filme icambere filme ntiwayikora utayikunda yego ntibibaho kuko ni ikintu cunguka à long terme kandi ni ikintu gitwara uburyo bwinshi namanda amafaranga amaze gufinansa muri filme je ndandaza impuzu z'abana mu isoko yego iyo nja kuyaranguza impuzu bafise shop ya karorero urumva mugano hari abantu bagushorera ko izina ryawe yego vraiment muri filme sinovugira hejuru agiye bye ndagiye urumva bisaba ububikunda rero usivye yuko ata bintu vya hatari mon courage et marches oh my god un jour bizokunda hari akantu wavuze rero sasa ngenda kugarukane mwiwawe rero sasa bavuze ati kare imakamera yabonetse itabonetse mafuye umenga nibikurare guru mukinyi no kuvuga ngo basibije tunaje batayisibije zero byo birabara ivyo ntibabikura mbega wewe uno munsi nk'umukinyi kubera hari abantu baba bagukurikira tudakunda abantu basupportinga abandi kuko hari abantu bakora bakavuga ati okay ndashaka gusupportinga umukobwa ndabona afite talent bona munsi niki kintu kikugora kare umuntu avuga ati hawe umukobwa mwiza nk'uwo afite ibikoresho afite amamashini afite ama kamera we niki kintu kigukunda uno munsi uhura naco ukavuga ati mon courage rero kwene je sais pas si c'est marche ukuntu bimeze uko mbona aha numva ikintu ufise ndafise carte mémoire
na disque dio ndayifise ivyo bintu ndabifise nta kindi kintu mfise nta kamera ntaki ariko nzobironka vraiment cyane go je nzobironka kuko ndi mu murima ndiko ndari bamurimye aguma atira isuka wapi aragera igihe bikamupfana ariko uja kwitira ugasanga naka yarakwikurutse ukaja kwa nakati ukibesha ukayikubita kwibuye igahongoka nishasha urumva izo zose rero ni risque umuntu nyene aba yafashe rero igihe kimwe ndazi ko nzobigura kandi vyose cyane ndazi ndafise abafana bankunda je narababwiye ati ntimuzomfashe kubera nitwa Inamuco wowe uzobona uko ndiko ndakora ubonye mfise amacourage ubonye ndiko ndakora ibintu bizima urumva uzu supporting ntuzu supporting jewe uzu supporting impano yes kuko jeho hanze hari abakobwa benshi beza bakaranga bo kubiha bakaza ngaha bakimanya bakineneka mu Burundi hagasha urabizi hari baby nyinshi zisa uriko urumva ariko jewe kandi ndashima Imana hari abantu bamfasha mu buryo ki canke buriya ndabashimira respect for you guys ndabashimira kandi akokonesa ibintu mumfasha ariko mu gihe batamfashije ntawe mbaza oyaye uriswanya ni jewe nyene ni jewe nyene namba tournage hari ndamenya amafaranga nkotamwe ivyo murayazi kuva kuri micro kuja no ku matara turayazi twebwe ngaha niyo mpamvu nkora tournage buriya je ni rimwe mu kwezi ni rimwe ariko umunsi wo gukora ni uwo munsi nyene mugenzi mbaza abakinyi bose uri ready ego uri ready ego umunsi wo gukora duhera saa moya z'igitondo kugera saa 4:30 z'ijoro ubushitse twarabuze n'umwanya wo kurya twariye duhagaze tuva muri location tuja mu yindi umwe agenda nakoramwe abisuyundi nta mwanya wari uhari urumva vyose rero gusa kandi bisaba kuvyumva kumwe nongera nshimira n'abakinyi banje vraiment ibintu vyanje babifata nkuko umuntu okay hamwe umuntu abagwaje n'umuntu akavuga ati genda umundabire ndi muri tournage ariko babone vyakunze ko je nkoze tournage nkora episode 4 canke 5 yego musi yizo nta numwe acaruka nta numwe amvana oya rero nkora tournage iri mu kwezi rimwe canke kabiri kuko amahera ntwara muri filme ndakura mu mpuzu nazo ntizunguka vyoroshe urabizi navyo ni ibintu bitoroshe hari umuntu aca yibaza none ko abantu bakora baraba bavuga ngo YouTube irahemba ngo ama views ngo ngana kunuko nuko muco none YouTube n'amadolari ntayo ndakorako none habuziki yamaye abantu yes yamaye abantu YouTube ico ndayishimira yarampaye abantu pe yarampaye iciswa abantu kandi bumumaro kandi abantu bakaca gusaba abo none ndabafise so bafise ibintu bayi cyane god film umukenyezi tuyitege kwiri mu guhera n'amasaison cabimeze gute iri mu guhera ngeze kuri episode 12 muga gushika kuri 15 ndazifise zose ziri muri stock yego ndashobora gukora nk'izindi nka zingahe mugabo ndashobora gukora kuri 25 ntibiheze canke kuri 20 cambanza nzani ndi ko hari indi nari sanzwe mfise anatamye kwizoibandanye kubera ico gihe c'umukenyezi umutima waranyagirije vraiment bandusohora iyi nyene nari mfise indi kandi sanzwe ikoze ndashobora kubanza kuyihagarika nkashiramwo ya yindi ikazogaruka bivanye nahise izobigeze mbere wasanga nta gihubura amayide niwe wenyine wifasha kuyandikira byose ni jewe nigeze kubwira umuntu amfashe nari nshaka gutangura filime mugabo amahana je sinzi ko nabivugira hejuru nyambwiye amahana menshi no kwirenda ndavuga ati amafaranga bwa bundi yashaka kunyandikira no ku direct byose n'abakinyi biragoye ni wumva umuntu umusavye filme mu nyandiko birica byose yambwiye ati n'abakinyi je byose nzimeye biragoye sheri biragoye mugabo hera yambwiye je ndibuka kubera je ukuntu nandika numva ndavyuka 6h 5h30 nkoga nkaje ku kazi nkavayo nkashika mpina nka 20h candyama urumva nkaca mvyuka 23h nkaca mfungura nkaca nandika arageze igihe rero iyi mitsi yo ngaha wumva ndavuga ati ngomba nzira umwuga kwe ndumva neza ko ngira nsara ca ndabona ingene rero birarusha pe birarusha wowe washaka yiguha iheze nivyo nashaka ko tuvugana projet yose mugabo je ndavye amahera yambwiye nabonye ari hejuru gato si hejuru imiliyoni 10 si hejuru what bivana n'izina mugabane bivana n'izina kandi bivana n'izina kandi en plus dosa
aho nawe usanga ari kujyana make bitwara amafaranga menshi cyane umuntu twari muri tournage arambaza no muco aya mafaranga uri kuyakura hehe ti kintu cyose nugishaka kandi je ndafise isezerano ko ahantu ko ibi bintu nzobitereramwe imbere yego vraiment nta wundi murima wahatari ndiko ndarimamo n'uyu sasa rero kubera ko je ntangura ikiganiro mbwira abantu ngo ntibacike intege shaka ko hari umukinyi no museka arakuraba arakubonye muri twafa ntukiriyo bon nurimwo ariko ndiko urabona kacana kubera ko ufise ibikorwa by'iwawe bwite hari umuntu no musafise imigambi yo gutangura aga project kiwe mbega ari nka umuntu akwegereye ntaco bisaba kugira ngo umuganirize umwereke ingene vya filme bikorwa turaganira ikiganiro gisabike radio yawungutse umuntu iyo umuntu akurondeye ati tuganire je abantu barakunda kumbaza ugasanga umuntu ambagije nk'ikibazo we nk'umumama ngo muco ngo mbwira ngo nk'umuntu ngo bigenze ukunuku ngo cugenza gute cyane ahubwira ati mu munsi wose ko ari mbani yumvire ko ashaka kuguhakanira rero umuntu aguteye iteka ukumva ashaka kukwitura ku kintu runaka hari ubushobozi yakubonyemo kandi apanawe hari yindi shusho wewe Imana yakwambitse kuko wewe ku bwawe wari gushobora mugabe iyo umuntu yakwituye mwumvirize si wewe nawe wereka hari yindi shusho Imana yakwambitse ukiri barabara rimwe abantu benshi filme zikora abantu benshi urumva wewe yaguhisemo ni wewe wo kwihagararako ca bugufi muganire ari bishoboka nivyo nama mvuga kizira guhomvya umuntu ngo umwizeze ibitangaza bitahari mwumvize impanuro za muco aciye bugufi banange mutazonagiranga jewe abafana bange ngo sha muco ngo ratuvugisha tingira zizatera imbere gusa birashika muri groupe je ndafise groupe abafana banje rimwe abantu 170 sibake harimo abapapa n'abamama urumva ndaye ntavuzeyo noba navuganye n'abandi wa mugani siyo bantu nibo bantu banje barazwi ushinga n'iterambere ry'iwanje wakubita ko link nabo bakavuga teka tuyipartage ahantu hose akumva umenga uwo muntu gacura rutamuvugishije rero je ndabavugisha kandi n'umuntu kesha nyandikiye uzubabaze ndishura message cyane hari umuntu akwandikira ngo sinanzi kunyishura ngumva ndamaramaye ndinde wo kutakwishura je ndiki aca nabwira ati ikintu mbashaka kubwira abantu twese tuba turi ngaho abantu kwandikira ahubwo je ndashaka iyo umuntu akwandikiye agenda avuze na objectif kugira agire kuko je hari ikintu umuntu akwandikira umeze gute umeze neza ugasanga uzaba umeze neza ni message z'abantu 200 utanazi n'umuntu ugasanga urinda kuja gusoma izina mbega umuntu bandamuza ahubwo je nakirambira abantu bakurikira ndabize ko azagiye kugafatirwa cyane erega n'ubu ndafatirwa parce que je nirwa mwisokere telefone ndayikoresha mwijoro ugasanga mu message prido desa urumva yego vraiment ucuraba rero ukaraba ukabavugisha izo bisaba ko mwishura mugaye ngora namwe nshaka ko mucata ugasanga objectif ayikubwiye nka vendredi mwahereye rero ibaze no kuri rasa kuntumbera ivyo kuvuga aho ngo nakanara mwandike ngo ntiyanyishura ivana n'umwanya umuntu afise n'ama responsabilité afise hari ko dusa n'abahejeje nari kukwereka abastari baraha abo babiri maze demo ndabandikira ndanabatelefona ntibitaba ntibanyishura nani ngoma ndabarondera mpaka yego ceke numva niba n'umufana wawe akubwiye ati ni sari nitwa kunuku je ndumufana wawe ndagukunda nagomba gutera intege kugira ngo umenye ko objective ari intege kandi umusha muza muri chattingira fresh muco ntitwobiheza ariko twavuze ntitwanavuze aho filme yawe iri kiraca ni rero uzoyipininga muzi ikiganiro kugira ngo bayibone uzoyipininga link filme yanje yitwa umukenyezi tugeze kuri episode 12 ugiye kurondera umukenyezi usanga ari vyinshi ica kuri YouTube channel iyi inarijera murahabona jenda habona jenda ni bon inarijera kuboko Ewana oya turayipininga intoze ica kuri inarijera kandi nabivuze hambavu y'ivyo muguru tudupira tugwa amafaranga makeya kandi murabona ko tubera abantu namenye nazokagura ntavyo ndakemeye basi yes murakoze kandi ndashimira abantu bariko barabugura ari bwishi mukomeze mu bugure mwifotoze mu mifoto amatuharo turire kandi hatwike hashe moje katugushimire shano kuri nawe mwakoze kuntumira parce que ntimwari mubuze abandi batumire ngafise message n'abandi baturindiriye baba best tuba dutuje nababonye mwakoze rero ndabashimiye namwe nawe waravyikigana kugera kwiherezo wakoze kwihangana suko nafise amajambo aryoshe ndamuzi mbonye n'abastari arampa ifoto so ndabashimiye ntiduhejeje nibaze ko dutanguye nuntumira nzokwitaho merci ciao ciao